jewe nitwa Pascal Utori abamurira radio Kazoza FM ikigo kuzumimo akabazo ka mbere ndatekereza kushiranganya ibyo inyubako ubwo bushiranganje rero buherutse kugira amasezerano y'ishamwe kubakisha ngo isubirwa na Fabrice Manirakiza kugira ngo bubakwe isoko nkuru ya Bujumbura. Muri Fabrice Manirakiza yaciye ikigega cyo kwegeranya amafaranga yo kubaka iyo soko. Akabazo ka mbere mbega ubushiranganje bw'aha isoko umuntu adafite umutahe wo kubaka. Akabazo kagira kabiri mbega ho iyo soko yarahawe yaciye ihiganwa y'amasoko y'amasoko publique mbega hamwe twatashiyeyo kubera iki? kugira ubushinganje bw'inyubako no kugezura ikibazo mwabajije cyerekeye isoko nkuru ya Bujumbura tumenyesha ko umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura wagumye ari inkoramutima kuri leta y'u Burundi ndetse n'amashikiranganji yashyize icyo kibazo umugambi iremeza mbere n'ibicapo byongera isoko. Ikiganiro yinjira mu gihugu cyacu cy'u Burundi yagiranye n'abarundi baba hanze mu ntara ya Yoba kwigenekerezo rya 30 Pakaro 2024 ishyirahamwe kwubakisha yarashikirije icyifuzo cy'uko yo kubaka inyubako isubirira isoko nkuru ya Bujumbura. Userukira iryo shyirahamwe kwubakisha yasabwe kwegera ibisata bijejwe mu bushinganje bw'inyubako kugira ngo bategurire hamwe ibicapo by'ibanze byari bimaze gukorwa byashikirijwe kwubakisha kugira ubyisunge gukora ibyigwa imizina no kurondera amafaranga azokenerwa mu kubaka iyo soko. Kwubakisha yahawe amezi 6 kugira ngo ibe yashikirije ibyo isabwa n'amasezerano agenga. Icyo cegeranyo kizoshikirizwa inzego zifata ingingo kizishimye ibikorwa nyezina bitangire. Ahantu habereye isanganya ntarijya ibyari koroha ko amamashini yinjira hajya hatabaje kuvanaho ubucafu bwari buhari. Nivyo bikorwa mubona ubakandisha bikakora n'icyo kibanza cy'isoko. Nakoze namwe ariko ikibazo yabajije ati mbega ko yahawe isoko nta buryo yari afise ko ari karegeranya ubutumwa. Iyo umuntu afise umugambi uwo ari wo wose usaba uburyo arasaba ideni muri banki canke akarondera abandi bakora uwo mugambi. Kwubakisha rero muri kino gihe kiregeranya uburyo icishirwa ngo ariko barakorana uwo mugambi abariko baratanga uburyo nuko babona ko bazokubukira hamwe na kwubakisha kuko baranguye ikikorwa cy'ubaka isoko Ego murakoze cyane nagomba kumwunganira ibibazo kijanye no kubaka hawe isoko nkuru ya Bujumbura. Twoza turamenyera yuko akimuhana kazi imbuhise kandi amazi masabano atamanyira. Igihe iki kibazo cyashikirizwa cyafashe intumbero yuko ko leta yamaze kuciga muri amashikiranganji ikabona n'ibicapo by'ingene aho hantu hazoba hubatswe ikanavyemeza yuko hakenewe rero ko abantu baja kukigurira. Ariko ikintu cyashizwe imbere cyane kikanakora no ku mutima wa nyiricubahiro mukuru w'igihugu nuko aba Barundi baba mu mahanga bashikije iciyumviro cyo kuvuga bati mbega kubera iki Abarundi ubwacu tutokwiyubakira irya soko hajya hawe isoko muri Bujumbura hari Abarundi ubwacu. Rero benshi iyo bariko barabiraba kuri urwo ruhande gusa mbega amahera ko ariko aratozwa, ariko iki kintu cyo gukunda igihugu ntibagishikako.
si ukuvuga yuko abo bariko baratoza amahera abarundi bitari gushoboka ko bayatoza hanze, ariko twumve twese iki kintu c'uko abarundi ubwabo aribo biyubakiye kiya kibanza cahoze n'isoko ya Bujumbura rizoba riteka ku Burundi. Hanyuma ikindi kintu gikomeye abantu bomenya canke twomenya nuko iyo abarundi bahagurutse hatazobura abagomba kubaca intege, kuko abansi bazokwama bagaze. Namwebwe abarundi muriko murashiramo uburyo muri ibyo bintu kugira ngo kiye kibanza gisubire cubakwe, ntimuzotangazwe nuko mwumvise ababaca intege amahera yanyu azogwayo, bizogorana, bizogira gute. Ni ukubera yuko hari abatazonezerwa nuko ari abarundi ubwabo bahagurutse kwiyubakira aho isoko ya Bujumbura. Ico kintu agomba rero abarundi tugende tugavye tumenye yuko kitazobura, ariko cyane cyane tunezerezwe nuko abarundi bamaze gufata iyo ngero yo guhaguruka kwiyubakira.